Ikintu ca mbere umuntu yovuga nuko irekurwa rya Sandra Muhoza ari inkuru nziza, inkuru idutera intege cane ku bamenyeshamakuru benshi hamwe n'abantu bose baharanira agateka ka zina muntu bagize ico bakora canke ico bavuga kw'ifungwa rya Sandra Muhoza. Ni kandi akaryo keza novuga ko kwibutsa akamaro abamenyeshamakuru hamwe n'abaharanira agateka ka zina muntu bafise mu gihugu. Ibikorwa vyabo ni ibikorwa bikomeye, ni ibikorwa bifasha igihugu gutera imbere, kuko kenshi n'abantu baba bari ngaho kugira ngo bamenyeshe abanyagihugu n'abajejwe intwaro ibiriko biraba, berekane amabi ariko arakorerwa mu gihugu, bigatuma rero igihugu gishobora kumenya aho gikwiye gukura cane kugira ngo gitere imbere, giteze intwaro nziza imbere mu gihugu. Ikindi naco novuga nuko ukurekurwa kwa Sandra Muhoza kutwibutsa ukungene ibikorwa vy'abo bamenyeshamakuru canke abo bose baharanira agateka ka zina muntu ari ibikorwa usanga kenshi bibashira mu bihe usanga bahura n'ibibazo vyinshi bishobora gutuma bashobora gufungwa bakicwa. Ni akaryo keza rero ko gusubira gusaba igihugu c'u Burundi ko gikwiye gusubira guha iteka abo bantu, gikwiye gusubira kwiyumvira ibikorwa abo bantu bakora kugira ngo bashobore gufasha kugira ngo akazi k'abamenyeshamakuru canke abo bose baharanira agateka ka zina muntu bashobore kubikora bidegemvya kandi bari mu mutekano ntangere, atari uko batinya ku buzima bwabo canke ubuzima bw'imiryango yabo.